twari hano kuva ku munsi wa kane twumvise byinshi Imana yatubwiye iciye mu ijambo ryayo. Turabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye, mwatwakiranye urukundo, twabaye hano amahoro, kandi turashimiye abungere b'ishengero bashimye ko tuza hano. Turashimiye n'abarongozi ba hano hamwe n'ishengero, mwese icyo mwakoze Uhoraho akibahera umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 39, turahera ku murongo wa mbere. Turasoma kandi Zaburi 90, turasomera imirongo 39, duhere kuri urya murongo wa mbere. Naravuze nti nzokwirindira mu nzira zanje, noye gucumuza ururimi rwanje. Nzoshira ikirumyo ku minwa yanje, umunyakiba kiri imbere yanje. Kutavuga twagize ikiragi, ndahora naho vyoba vyiza narabifise, naho vyoba vyiza sinabivuga. Umubabaro wanje urafurugwa, mutima wanje uba igitomborero muri jewe. Nciyumvira umuriro unyakamwo, maze mvugisha ururimi rwanje. Ntuhoraho, menyesha iherezo ryanje, n'urugero rw'iminsi yanje uko rureha, menye ko ntigikenya. Hariya Zaburi ya 90, dusomeho amajambo makeyi. Dusome duhere ku murongo wa 4. Kuko imyaka 1000 mu nyonga zawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Ubajana n'uko isuri itwara bagwanye n'itiro. Mu gitondo bamera nk'ivyatsi bikura, mu gitondo birakura bigashurika, ku mugoroba bigatemwa bikuma. Kuko tumazwe n'uburake bwawe, burake bwawe bwaduhagaritse umutima. Washize ibyo twagabitanije imbere yawe, n'ibyaha byacu byo mu mpisho wabishize mu muco uva mu nyonga hawe. Uko iminsi yacu yose ishize tukiri mu burake bwawe, imyaka yacu tuyirangiza nk'aho ari akanya ko guhunyiza, ko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu n'imyaka 70, ahubwo intege nyinshi yoshika kuri 80. Yamara ivyirato vyayo n'ubutame n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. N'indatsi inkomezi z'uburake bwawe, akamenya n'ubushakashigo bwawe, ingene wewe ukwiye kubahwa. Utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. N'amajambo y'Imana tumaze gusoma hano. Mfise ijambo ry'Imana ngomba ko uno munsi tuganira mu guheza kino gikorane, kuko abari hano twumvise ibitari bike vy'ingene Uhoraho yatugiriye neza, akadukura mu ngorane no mu vyaha, akatugira abantu, akatugira abaragwa b'Imana. Ijambo mfise uno munsi ni ijambo rivuga ngo gutunganya urugendo rw'ubuzima bw'umuntu. Gutunganya urugendo rw'ubuzima bw'umuntu, assainir le parcours de la vie. Umuririmbyi yaririmbye ijambo rikomeye, avuga ngo mana ubugingo bwacu ni nk'umunsi,
ni bugufi cyane ntiburamba. Uravye ubuzima tubaho mw'isi koko bumeze nk'umunsi, bumeze nk'umurango kandi nk'ijoro, hamwe buraca ahandi bukira. Iyo bukeye ku mwana w'umuntu canke igihe c'umurango kigereranywa n'igihe ari mu mahoro, ari mu gihe c'impore, ariko mu wundi mwanya akaja mu gihe c'umwijima, ni ukuvuga amahoro agahera akaja mu kindi gihe. Kandi ubuzima bwose tumaramwo muri ino si bumeze uko. Uno munsi niwabona uhiriwe umenye ko ivyo utazobirambiramwo, mu nyuma haca haza ikindi kintu ugasanga ugiye mu gihe c'ikibazo. Ariko ivyo byose kubo twari kumwe twarabonye ko bifise aho biva. Umwana w'umuntu yaremwe ari umunyantege nke, burya nta n'umwe adafise intege nke. Nico gituma mwene se uzumutahure umenye ko ivyamushikiye nuko ari umunyantege nke, kandi nawe niba ugifise inkomezi ntuzirate, umenye ko nawe uri umunyantege nke. Ivyo rero kumenya ko uri umunyantege nke bituma utahura abandi. Uharuye iminsi y'ukunezerwa yo mu buzima bw'umuntu ni mikeyi cyane. Namwe muzobiharure umwanya mumara mw'isi mutwenga uko ungana, uzosanga ari umwanya mutoyi cyane. Iyindi myanya niyo kwijirirwa, niyo gusuhuza umutima. N'abiyizi ko bakunda gutwenga urazogomba uharure umwanya utwenga n'umwanya udatwenga, uzorabe munini uwariwo. Umwana w'umuntu rero ubuzima bwiwe ni butoyi, amara igihe gito mw'isi, kandi ico gihe gitoyi amara kimubera igihe c'umubabaro, kimubera igihe c'ibibazo. Ariko kandi nasanze ubuzima tubamwo buri mu bice bibiri. Hariho ubuzima nokwita ubuzima bw'umubiri canke tukavyita visionnaire canke viterese, ubuzima tubamwo bwa rusangi. Ubwo buzima burafise intango kandi burafise n'iherezo. Igihe kimwe nari ndyamye, Imana impa igicapo c'ubuzima, inyereka umurongo ugoroye neza, arambwira ngo abantu bose bavuka kumwe. Arambwira ngo burya abantu bose bavuka kumwe, bavuka banganya ubwenge. Hanyuma mu nyuma acanyereka umurongo uduga n'uwundi umanuka. Arambwira ngo mu buzima abantu babaho bamaze kuvuka kumwe, bamwe baca batera baja mu bugingo budashira, abandi nabo bakamanuka mu mahonero. Ntihagire umuntu azoguhenda ngo avyaye umwana w'umunyabwenge ngo aciye ubwenge cyane. N'uwuvutse ku Musava avuka ameze nk'uwuvukiye hariya ruguru mu misozi, bose baba banganya ubwenge. N'uwuvukiye muri Amerika anganya ubwenge n'uwuvukiye mu Burundi, kuko bose bavuka ari bamwe, bose bavuka ari ibijojo ataco bazi. Ntawuvuka ari Musava, twese twavutse kumwe. Nico gituma jewe mw'isi nta kintu na kimwe kintera ubwoba, nta n'umuntu n'umwe antera ubwoba, kuko bose nzi ko twavutse kumwe. Ivyo yamenye mu nyuma n'ibisanzwe. None uvutse avukira mu mamashini azomenya amamashini, ariko uvukiye mu nka nawe azomenya kuragira. Harya byose ni bimwe. Harya uwuzi gukoresha ordinatere n'uwuzi gushorera inka, byose ni bimwe. Agitangaza kuko wavukiye muri ordinatere umweretse inka cagwa kure, ariko wavutse agira
agashorera umukuku wose ajya n'ibimwe nta gitangaza kiriho munsi y'izuba. Ajya nta muntu w'igitangaza, nta byose ni bimwe, ajya nta gitangaza kiriho. Yesu nashimwe. Niba ubona ko ubayeho niba nta gitangaza ufise n'ibisanzwe, saba bijya hajya n'ibisanzwe kabisa, n'ibisanzwe cyane, ntacyo urusha abandi, hajya n'ibisanzwe. Nuko kugira ngo ubeho wubaha Imana ubona ko ari ibisanzwe, kuko yanyeretse neza gushima ari ibisanzwe. Iherezo ry'abo bantu ni rimwe. Kuva kuri icyo gice batangamo akadugunda akamanuka, hariho akantu k'akariburiya, ako kantu bagashikako kumwe. Umusava apfa ari ikijuju, n'uwavutse atize no mu ishuri apfa ari ikijuju. Nta muntu n'umwe apfa ari umunyabwenge. Umutunzi apfa ari umwora atacyo afise, n'umukene apfa ari umwora. None igitangaza gica hajya nta gitangaza kirimo, nta gitangaza kabisa. Ntihagire ikizo gutuma tubaha Imana, bijya byose n'ibisanzwe, ni bimwe hano. Yesu nashimwe. Ubuzima rero tubaho muri ino si ni ubuzima butoyi cyane, tumara minsi umwanya mutoyi cyane. Umuntu akuze aba ashaje kandi aba apfuye. Uko mwicaye ngaha muriko murasaza kandi muragiye. Aha ntugire mugire ubeho, uriko urabanda bagiye. Umubiri ntuzoguhende kuriho, uzowibutse banagiye, kugira ngo umenye ko utari igitangaza, uri ubusanzwe cyane. Urabyumva? Aha hari uwinjiye ataramera imvi, ubu ziriko zimeze, ubu nyene zimeze, kuko uriko uragenda. Mana nishimye. Kandi uko bimeze uko, murabona uno munsi ko tugeze kuri ino tarike, kuva igihe Kristo yamanukiye mu isi agatangura iby'agakiza, uko nyene ubona tugenda turasaza, niko n'ijuru turiko turaryinjira. Aha wosanga tugeze ku metero nkeyi cyane tukinjira mu ijuru. Ihariro c'Imana ni ciza, uko itahaye umuntu kumenya uko akura, niko itahaye umuntu kumenya ko agira yinjire mu ijuru. Ariko Imana yo itubwira ibintu bikomeye. Muri icyo gihe rero hari ibicapo bibiri. Hariho ubuzima bwo mu isi butangurirwa n'icyo gihe cy'uko umuntu atacazi, hanyuma bamwe bakitwa ngo bagiriwe amahirwe, ngo babaye mu buzima bwiza, hanyuma mu nyuma akaja kurangiza amanuka cyangwa aduka. Ariko nariyumviriye umuntu abagiriwe amahirwe ryari. Hari igihe je bimwe bincanga sindabitangure neza. Mbe umuntu yitwa ngo atunze ryari? Ni igihe ariye byinshi kuruta ibyo yahora arya cyane. Ni igihe yongewe ku imyaka ugereranije n'iyo yomaze ari mu marushwa. Mbega ubutunzi buratuma umuntu yongerwa imyaka? Mbega ubworo bwo buratuma umuntu agabanya imyaka? Niba ibyo byose ataco bikugabanya ku myaka cyangwa ngo bikongere,
mbega ikiruta ikindi muri ivyo n'icahe? Noneho nabonye bica bigorana, umuntu atunze uko atunga niko atabirya, none biramumariye. Quelle est l'importance de la richesse? Ubu yanditse iki gitabo c'Izaburi avuga ngo Uhoraho nyigisha, menyesha ubwenge, umenyeshe iminsi urugero rw'iminsi yanje, menye ko n'umuntu nkenyuka mpfa vuba, ntagira ico mpava nishimira. Ngo kuko urugero rw'iminsi yacu twabonye ari bukeyi, niba ukiriwe ntiwishime. Hari isengesho abantu basenga n'ababujije ndiko ndababuza muri ino myaka, bavuga ngo turagushima Mana kuko turi bazima, abandi bo bari mu bitaro. Ariko wiyumviriye neza iryo sengesho usenze gute? Wishimye ko abandi bari mu bitaro? Ega n'uri mu bitaro Imana iramukunda, kandi mu rugendo rwiwe yaciye haja, nawe urindire ushobora guca hafi. Bazoce bashima Imana ngo turagushima Mana ko tweho twaje, ariko ari nari mu bitaro. Turakwiye kumenya n'ingene gusenga, ntituzosange twavuze ibitari. Sava ndabona muri ko muginjiza neza. Ariko koko niba umuntu amara iminsi mikeyi cyane yo kubaho, akwiye kuyibaho gute? Usomye mu gitabo ca Yosuwa, tujeyo gato turabe ijambo ry'Imana. Yosuwa igice ca 14, Yosuwa igice ca 14 turasoma duhereye kuri urya murongo wa 6. Maze Abayuda baza kuri Yosuwa i Gilugali, Kalebu mwene Yefune Umukenizi aramubarira ati urazi ibyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe, akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusavyi w'Uhoraho yantuma ngo mbe i Kadeshi Baruneya nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande, ariko bagenzi banje twari twatuganye bakarandura abantu imitima. Umugabo jeho nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati nguri igihugu wakandagiyemwo kizoba ishamvu yawe n'iy'abana bawe gushitsa ibihe byose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Kalebu arongera aravuga ati kandi heraba Uhoraho yampaye kumara imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe yabaririye Mose iryo jambo, Abisirayeli bagatangura kuyerera mu bugaragwa. None heraba uyu munsi maze imyaka 85, kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma. Uko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba, ngatabaruka n'ubu niko ziri. None rero numva uriya musozi Uhoraho yavuze wa munsi. Ico gihe wumvise ko Abanaki, kandi ko bahafise ibisagara binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbura Uhoraho azoba kumwe nanje, ndabaneshe
ishamvu ya Kalebu mwene Yefune umukenizi na bugingo n'ubu, kuko yakurikiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli muri byose.